Ubuzima ni ikintu buri wese afise nk'umutahe canke ubuzima ni ikintu buri wese afise nk'ikintu co kumunezeza mw'iyi si turimwo, ariko rimwe na rimwe ugasanga ubwo buzima dufise canke ubwo buzima twipfuza ugasanga hakutuzanira umunezero butuzanira umubabaro. Ariko buri munsi iyo umuntu avyutse canke iyo umuntu ari kw'isi aba yipfuza kuzotera imbere canke aba yipfuza kugira ubuzima bwiza, akabaho ubuzima buzira umuze, akabaho yishimye, akabaho anezerewe, akabaho yipfuza kuva ku rugero rumwe akagera ku rundi, akabaho ashaka yuko yobaho anezerewe kubera ubuzima yahawe. Ariko rimwe na rimwe hari igihe usanga ibintu vyacanganye canke hari igihe usanga ibintu vyanka rimwe na rimwe ukumva wo kwiyakanya ubuzima ukagenda mu bundi buzima kuko abenshi bavuga yuko inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Ariko nimba ushaka kubaho ubuzima bwiza aha kw'isi canke nimba ushaka kuva ku rugero rumwe ukaja ku rundi, urasaba kwicara ukiga, urasaba kwicara ugategura, urasaba gukora cane, eka mbere birasaba no kwizera. Rimwe na rimwe hari igihe usanga ubwo buzima budukomerera tugasigara twibaza impamvu bigenda uko bigenda buri munsi. Ikindi gihe naco ugasanga ubuzima buroroshe ugasigara wibaza impamvu bworoshe, ariko nagomba ndakubwire yuko aha mw'isi ico uzokora ico arico cose ubuzima buzokwama bugoye, ndetse n'ijambo ry'Imana rivuga ngo muzorya murushe. Rero nimba ushaka kubaho ufungura neza canke urya neza ukabaho neza, wame witegura kuruha mu buryo butandukanye, uruhisha umutwe, uruhisha amaguru, uruhisha ubwenge bwawe, uruhisha n'umubiri, ndetse ukaruhisha n'ivyiyumviro vyawe nimba ushaka kubaho neza wishimye. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe bimwe mu bibazo ushobora kwibaza nk'umuntu muzima canke nk'umuntu afise icerekezo mu buzima, kugira ngo ushobore gutegura ubuzima bwawe neza, kandi rimwe na rimwe ibikubaho ntuze uvyidogere uvuge ngo kubera iki bimbayeho, ariko uvuge ngo ibi ndabikuyemwo isomo canke ndabikuyemwo icigwa kubera ariko wari wateguye. Rero nimba ushaka kugira ubuzima buteye imbere yuko ukora ibindi bintu vyose, urakwiye kwicara ukibaza ibi bibazo ukavuga ati ikibazo ca mbere ukwiye kwibaza mu buzima bwawe, urakwiye kwibaza ati kubera iki ndiko ndakora ibi bintu? Ushobora kuba uri mu kazi, ushobora kuba urakora ikintu ico cose, ushobora kuba ujana n'abantu, ushobora kuba utemberana n'abantu, ariko imbere yuko ukora ico arico cose mw'ubu buzima, banza wibaze kubera iki ndiko ndakora ibi bintu, kubera iki ndaha hantu, kubera iki ndiko nja mw'iyi porogaramu. Ibi bizogufasha mu buzima bwawe kumenya ico ukwiriye gukora cingira akamaro kurusha ibyo ukwiriye gukora bigushimisha. Buriya ibigushimisha vyose suko aba ari ngira akamaro kuri wewe, ahubwo nimba ushaka ubuzima buzira umuze canke nimba ushaka ubuzima bwo gutera imbere, iyo ugiye gukora ikintu ico arico cose icara wibaze kubera iki ndiko ndakora ibi bintu, kubera iki shaka kugera aha, kubera iki. Iki kibazo niwacibaza kenshi kizotuma kiguha impamvu zifadika, ku buryo naho wohura n'ingorane mw'ivyo bintu uriko urakora canke naho hantu uri uvuga ati sinshobora kubivamwo kubera impamvu iyi n'iyi. Nimba ushaka kubaho ubuzima butagira icerekezo, fatana n'ibije vyose kandi bizokoroha kubivamwo. Akenshi uzosanga abantu tuja mu bintu kubera yuko ata mpamvu ifadika ihari ituma tuja mu ivyo bintu. Twahura n'akagorane gatoya ukaca usanga turabivuyemo, canke twahura n'ingorane usanga turiko turavuga ati ibi bintu wapi, ibintu mbona bidashoboka. Ariko iyo ufise impamvu ifadika, ibintu naho vyoba birimwo ingorane zimeze gute, urarondera umuti w'ikibazo kandi urarondera inzira. Ikintu ca kabiri ukwiye kwibaza, nimba ugiye mu rukundo, ibaze impamvu ugiye mu rukundo. Ntugende kuvuga ati urya mukobwa aramushimye canke urya musore namushimye, avuga ngo tugira dukundane udafise intumbero. Iyo biriko biraja kenshi uzosanga uzohura n'abantu bafise intumbero, usange bariko bagukoresha mu nyungu zabo. Turi mu bihe yaho abantu benshi ibintu vyitwa urukundo babikoresha mu nyungu zabo. Bamwe bakashaka gushimisha umubiri, abandi bagashaka kwiteza imbere mu buryo bumwe canke ubundi kubera ari ikintu bakubonyeko. Rero nimba ugiye mu bintu, nimba ugiye mu rukundo uhuye n'umuntu, banza wicare ubaza ati kubera iki? Yaguhaye porogaramu muhurira ahantu, ibaza ati kubera iki ngiye guhurana naka? Vyari bikenewe? Vyari ngombwa? Canke uri kubona umuntu ufise ama projet canke muriko murapanga projet, ukavuga ati none izi projet ko turiko tuzipanga hamwe na naka, jewe ndiko nungukirahe canke jewe ndiko mpomberahe? Ibi byose nivyo uba ukwiye kwibaza mu buzima bwawe, kuko ibi bigufasha kumenya neza ico ukeneye n'ico wipfuza mu buzima bwawe. Ikindi kintu ukwiye kwibaza, nimba ufise abagenzi, icara wibaza ati kubera iki abagenzi nabanaka, kubera iki tugendana nabanaka, kubera iki twama twisanga muri kiriya kibanza. Canke nawe ufise ahantu uba canke ahantu ukorera, wicare wibaza ati kubera iki ndi hano hantu,
kubera iki rero ni wowe ufise impamvu zituma uba ahantu ushobora kuhakorera ibintu bikomeye kandi ubuzima ugasanga bugenze neza. Mugabo niba uzobaho ata mpamvu canke ata kintu na kimwe bifatiye ko kuba uri aho hantu canke ugendana n'abo bantu, ndakubwije ukuri ntaco uzohakura atari umubabaro. Nagomba ndakubwire mu buzima bwa kiremwa muntu canke mu buzima bw'umuntu ari we wese turakeneye kwibaza iki kibazo buri munsi: kubera ikibi? Nimba ushaka kugira mariage, nimba ushaka gushinga urugo, kubera iki ushaka gushinga urugo? Nimba ushaka gutangura business, ikintu cyose uzokora urakeneye kwibaza iki kibazo: kubera iki? Ibaze kubera iki kugira ngo ugire impamvu zifadika. Ntubikore kubera abanaka babikoze, ntubikore kubera abanaka babikubwiye, ahubwo bikore kubera impamvu zawe. Uvuga ati je ngira nkora iki kubera iki. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Nimba ico kigufashije kora subscribe, share na commentaire kugira tubandanye tujana buri munsi. Murakoze.